Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe tutanywanyi wacu mukurikirana amakuru n'ibigano umugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yacu ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende idahwema kubashikiriza byinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yanyategeze yumva na amakuru atosoye amakuru tubagezaho amakuru cyane tubabwiriza ivugwa mu mvo za politike na cyane muri ari vy'ubutegetsi ubwo ni mu makomine agiye atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi tubabwiriza biri kuvugwa mu mvo nyene za politike nk'ibisanzwe cyane tukabwiriza n'ibiri ko biravugwa mu hugo vy'ababanyi muramenyere ko tubabwiriza ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko nyene ari intambara iri guhuza umutwe twaje igwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC tubabwiriza n'ibiri ko nyene biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Rwanda naho muri vy'ubutegetsi murabizi neza ko bariko baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba nyene muri misi iri imbere kwiyamamaza nyene biriko birabandanya tubabwiriza nyene n'ibiriko biravugwa cyane muri Uganda mu gihugu c'ikibanyi tukabwiriza ibiriko biravugwa muri Tanzania Kenya ndetse n'andi hirya hino hatandukanye muri Afrika ndetse tunabwiriza n'ibiriko biravugwa mu bihugu vy'amakungu ya kure na cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini turi ko hose abariho abatwumviriza ariho baherereye Areka mbere kunda kenguruki wajeje gufyonda sabone umurutazi kwa jamu kumutwanitseho sabone ugafyonda ko aho wama utwumviriza uherereye hose ndagukenguruke cyane no ndahera ndasaba naho tureza gufyonda sabone ko ariko karyo kwamanuka asuka jamu kumutwanitseho sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone ukomezo dusangiza n'ibitekerezo kandi wamara kudusangiza ibitekerezo ukibuka no kuranyagira igatawa no kwanuka kazogira ngo ufyonde kugira ngo ujye rubasha kuronka amakuru yacu nyene kugihe kandi mujye mwibuka kurasharinganya amakuru yacu nkuko nibabwirije ahabanza mu gikonkuru ndibuze ko cyane mu idorido y'amakuru naguteguriye ndatsa kukubwiriza yuko nyene akakanya hari amakuru adushitse ari kuvuga ko Radio Okapi RTNB yaba imaze guturika hakaba harashwe amagrenade akomeye cyane ndetse ikaba ari amakuru adushitseho muri aya masaha igicamunsi ndetse nako dise tuvango reka twite cyane tuyabashikirize maze muri bya buryo bwo kubiba ngo tubageze ibikubiyemo ivyo amatwi yanyategeze yumva aturitsiro mu gihe RNP nyine yari riko irabikora cyane dore ko hazari mu nyuma zuko neva yaramaze gutangaza amajambo atkomeye cyane zari hariko hari amakuru ariko aratangazwa urupfu rwiwe bidatinze cyane nyene ayise haraturika akabarasho icasu gikomeye cyane cyo mu bwoko bw'amagrenade ndetse bakaba bakwiye imishwaro Prime niyo ngabo uhagarariye igisoda cyane wacu mu Burundi akaba abitangaje ndetse akaba ariko aravuga ko bariko barakurikirana uko byifashe ndetse barebe n'imvano y'iryo turikwa no kwiraswa ryawo kuri Radio Okapi RTNB byicane muri aya makuru ni mwidorido mukanya gatoya cyane Aliyarukira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkubwirize nyene kurubwa kw'intambara nkubwirize mu mvo zuko nyene mu 2023 bashaka gufata igihugu General Sultan Makenga yabamaze gutangaza amakombo akomeye cyane ndetse akaba ariko aravuga ko nabo barakora ibishoboka bigarurire zimwe mu bizigize kino gihugu byose rero ndaza kwegerwa mu dodo y'amakuru arambuye ndabizi ko hashobora kuba ari mu itorosata cyangwa se ni mugoroba bibanye naho mutwumviriza muherereye ariko na chatoma utarafate minota 10 cyangwa 15 gusa ngomvire byinshi amatwi yanyategeze yumva idonido y'amakuru mu kanya gato cyane kuri mukronje muhama muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi moye kazi murahawe ikaze mwidonido y'amakuru mwategure kandi mukamuri ko murashikirizwa nanje Bunyoni umugenza no kwimbonesha kure yanje ndetse nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende yemeje kujya ibaronkera byinshi cyane kuyuma ivyo amatwi yanyategeze yumva reka ndere ko ndakengurukiye wowe wafashe umwanya kugira ngo utwumvirize ariko ndahera ko ndaha ikaze nawe utareba gutwumviriza ko wabana natwe mu vyo ukora byose amakuru akomeye cyane amakuru adushikiye amakuru ateye ubwoba ariko vuga ko nyene Radio Okapi RTNB oba imaze guturitswa ndetse akaba hari kuharaka umuriro uri kwaka kuri Radio Okapi ndetse ukaba biteje intugunda ndetse ukabiri ko biravugwa ko ngo nyuma yuko araswa amagrenade akomeye cyane ho bagiye gukorwa ikintu gikomeye cyane kandi ngo akaba hari operation igiye kuyoborwa na Prime niyo ngabo akaba agiye kuyobora iyi operation mu mvo zuko nyene haturikijwe ndetse no kugira ngo abakore amatohoza
kugira amenye wabagishe inyuma y'iri turikwa. Mu matangazo ndetse no majambo akomeye cyane bama bashikiriza ndetse basohora ntabwo wabwo bahwema gukora ibikorwa biteye ubwo hano muri gucacu Burundi, ariko nyene nubwo biba bimeze gutyo nabo bahita bakora agakoryo ko guhita bavuga ngo reka ivyaha byose bera i Burundi bavyegeke ku gihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda. Ibiro bikaba biza mu mvo z'uko nyene bahora bagiriza igihugu cy'u Rwanda ngo gucumbikira no gutera inkunga mu mutwe wa Tabara, umutwe w'inyeshamba ugwanya leta y'u Burundi. Nubwo akora nyene babivuga, perezida w'u Rwanda we yama babwira ko ari kwa kunde nyene kugira ngo bikure mu isoni kugira ngo babone icyo barabwira abaturage biwe. Nibyicane nyene bigenda bibera hano iwacu i Burundi, cyane cyane nyene iturikwa ry'ubu ngubu ryo ngo ryatewe n'amagrenade akomeye cyane, ndetse ababibonye bari kuvuga ko ngo babonye ari abantu bambaye impuzankano y'igihugu, ndetse bakaba ariko baravuga ngo ibishoboka ko barashe hano bashobora kuba harashwe na bamwe mu bagize guverinoma cyangwa se n'abandi bantu bitwara cyangwa se n'abatumvikana na leta y'igihugu. Ibiro vyabaye kaba vyatumye haba akarorero, ndetse bikaba biriko biravugwa ko nyene bariko barakora amatoza yimbitse kugira ngo bamenye cyaba cyateje izi ntugunda ndetse n'uyu muriro hano kuri radio Okapi. Bibaye ibingibi rero mu gihe hari amaze iminsi hakorwa ibisasu vya kirimbuzi, cyane cyane bigaragara mu bisata vya Bujumbura no mu bisagara bigiye bitandukanye vya Gitega, aho hama nyine hageragezwa ngo guhirika ubutegetsi ariko bikanga, ndetse bishe bakaba ariko baravuga ko abakoze uku kurasa kuri radio Okapi vyatewe no kugira ngo babashe kuburizamo umugambi wa Neva wo kuzongera kwiyamaza mu buryo bwo kugira ngo bamuce intege, maze nawe abone ko bamugwanya bariko bariyongera. Nivyicane rero biko biragenda biraba hano kuri igihugu ca n'ibyicano biriko biragenda biraba hano iwacu i Burundi, ndetse birateje inkeke, ndetse mu makuru ariko dushikira biriko biravuga yuko nyene ngo ibiriko birabana karorero gusa. General Evariste Ndayishimiye nta kintu arashikiriza gutangaza, ariko akaba ariko aravuga amajambo, ariko arandika ku rubuga rwa Twitter. Amajambo twabonye yashikirije uyu munsi ntabwo aragira ico avuga kwiri raswa rya radio Okapi, ahubwo yashikirije amagambo yifuriza umunsi mukuru w'abayisilamu cyane cyane abo mu Burundi. Rero tukaba dutegereje ko hari ingene ari buze gutangaza kuri raswa rya hano iwacu i Burundi. Mu majambo Prime Niyongabo uyoboye igisoda cyane iwacu i Burundi we yatangaje, ndetse avuga ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane icaba cateye ibingibi byose. Ngayo nguko rero nyene ibiriko birabana akarorero gusa ni wacu i Burundi. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nyene nababwiriza ko ndanababwiriza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndababwiriza ko nyene umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ukomeje kwatsa umuriro ufata uduce tugiye dutandukanye mu buryo bwo kugira ngo nyene bahorere abazize abari kwicwa hariya mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bazira ko baba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse akaba ariko aravuga ngo ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo abashe kugwanya nyene bene leta ya Tshisekedi. Ahora yamatangaza amajambo akomeye cyane avuga ko nyene ivyo bakora byose agomba kugwanya uyu mutwe twaje bwanisho wa M23, ndetse agakomeza ashikiriza ndetse anasigura yuko nyene nakizegera gituma adashikiriza byinshi mu byo agomba gukora. Birakomeye cyane kandi birakomeje kuba akarorero hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Urongoye inyeshyamba ze mu 2023 umugaba mukuru w'ingabo General Sultani Makenga akaba yabashije kuvuga yuko ngo arakora ibishoboka byose uduce baba barigaruriye, ndetse baba bariko baravuga ko ngo bambuwe na leta ya FARDC bongere batwisubize. Gusa no gwemeze gutyo abasoda b'u Burundi bariko barahatikirira, bandi bariko barahaburira ubuzima ari beshi cyane. Tugendeye ku basoda bundi bahaburiye ubuzima, ni mu mvozo uko nyene bariko baratakambira Neva, dore ko harimo abasha kuvuga ko atakintu bariko bararonka, dore ko nyene nta n'ikintu bariko bararonka atagafashanyo ndetse nta nagashahara, ndetse abandi bariko baraburirwa n'abari gutera ubuzima hano muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, nta kintu nyene bariko bararondera mu miryango yiwabo, abesha ahubwo ico bakorana n'imibiri cyangwa se ibiziga ntabwo biriko birashingwa
gukingurwa kandi bice ariko baravuga ko bataye imiryango yiwabo natacintu bafashije ndetse amakoreje kudushikira akaba ariko aravuga yuko ngo bariko baratabaza ndetse bakaba ariko barasaba ko leta y'u Burundi yagira ico ikora kugira ngo babashe kugira ico bakemura kuri iki kibazo kiri kubera hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abakenyezi n'abana b'abasirikare bariko baragwana hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo bariko barakomeza baratabaza bavuga ko ndetse imiryango yiwabo ishaka abasoda babo bagiye kugwana muri iki gihugu ariko mu majambo akomeye cyane baje gutangaza bakomeje bavuga ko batazi icyo abagabo n'abana babo bariko baragwanira dore ko ngo bari kugwanira ubusugire bw'ikindi gihugu muge icyabo nacyo kiri mu kagaka kangaratete dore ko nako ariko arategwa ibisaso vya kirimbuzi ndetse abandi bakabasha kuvuga ati ese kuba ariko baramarirwa batikira baburira ubuzima mu gihugu c'abandi twebwe abacu igihugu cacu n'igitego kizotabagwa nande rero akaro kandi brateye inkeke ndetse biranabaye ikibazo gikomeye cyane nubwo bimeze gutyo ariko nyene abantu beshi n'abategetsi bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi bakomeza bavuga ko ibi biriko birabera hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo biriko biraba bikandi bigakogwa na General Evariste Ndayishimiye mu nyungu ziwe bwite aho kugira ngo azikore mu nyungu z'igihugu. Ibi General Evariste Ndayishimiye rero akora akaba abikora kuko umusirikare umwe bamwishuye amafaranga kugira ngo abashe kugwana Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ayo mafaranga yagiye yishugwa na kuri General Evariste Ndayishimiye ntabwo yigeze ayarondera ku miryango yababo yasigaye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Beshi ro bagenda bava muri Nord Kivu bagahungira muri Sud Kivu kegereye igihugu c'u Burundi kugira ngo nibura n'abajya bakomeza gupfa bajye babasha kubona cyangwa se bajyanwe gukingurwa mu cubahiro mu gihugu cyawo dore ko atabiziga vyabo bigabisubira mu gihugu c'u Burundi. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ariko nyene murumva ko nubwo yemeze bityo birateje akarori intambara muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo irakomeye cyane ndetse byamaze kuba akaro ndetse baranamenyekana kandi ni kibazo gikomeye cyane ndetse beshi bavuga ko batazi ingihe ino ntambara izigera irangirira. Rero birakomeje birabaye ariko niyo mpamvu nyine twe tuba tohabaye twigira ku rubuga rw'intambara twigira hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Bertarabusimwa we akomeje gutangaza amajambo akomeye cyane avuga ko neva nakomeza gufasha Tshisekedi banabo bazarahira bakarengwa bakajya kurasa mu gihugu c'u Burundi. Nimvo zuko nyene hari umutwe wa ritabara nawo ugwanya leta y'u Burundi ariko ukaba ucumbitse mu kibira ndetse ukabiriko biravugwa yuko nyene hano ucumbitse nawo umunsi uzajya kwiteranya na M23 bazarasa bidasubirwa mu gihugu c'u Burundi dore ko abasada b'u Burundi bo bakomeje abeshi bagiye bararangira abandi bakaba atacintu na kimwe bafise abandi bakaba baraciwe intege. Hari imisoresore y'imbonera kure rwaruka rwa CNDD FDD niyo cyane cyane iriko irakora cyane hano mu gihugu cyacu c'u Burundi irakora amabara dore ko nabo bari kwica abandi bakora n'ibindi bidakogwa ariko nyene turacyakomeza kuronda kugira ngo tumenye impamvu ibi ngibi byose byozohagarara no mu gihugu cyacu c'u Burundi cyane cyane deko beshi bariko barahaburira ubuzima bandi bakatikirira. Ntabwo tuzarimo kubashikiriza byinshi niyo mpamvu ngira ngo mbasabe tamomwe yawe niba mutaraza gufyonda sabone ko ariko karyo manuka yasukaje mu kumutukaritse sabone mfyonde ko nimara gufyonda sabone kandi ukomeze mudusangize n'ibitekerezo. Ari naho kandi mukomeza kwibuka gusharinga inkuru zacu ko harimo n'abandi batabasha kuzirondera nabo bashe kuzibona kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Muramenyere ko nje wenyene Bunyoni umugenzi intego yanje ari kubashikiriza byinshi cyane cyane kuyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva. Umutaro mukanya turaza kugaruka tubabwiriza ibindi biriko biravugwa nanone cyane cyane mu bisata bigiye bitandukanye no mu gihugu cyacu c'u Burundi babwiriza n'ibiriko biravugwa nyene mu gihugu c'ububanyi c'u Rwanda. Murabizi neza ko hari amatora mu kwezi gutaha ndetse yose turacyacukumbura dukusanya n'amakuru tubamenyereye mu gihugu cy'ikibanyi uko vyifashe. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko turabwiriza n'ibindi cyane cyane bikwemo ivyo amatwi yanyategetse yumva. Tubanywanyi bacu reka mbesubikiye ahangaha gusa mwese mumeze ndabasabe gufyonda sabone niba mutarafyonda ko nkuko nakomeje rama mbibasaba ariko nkomeza kubabwiriza ngo murakagira Imana n'amahera kandi amakuru yacu nakagaruka kuri mikoro nje mwariko murumviriza
neza ndi Bunyoni umugenzi ubakunda kandi cyane ibindi Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao.